ati mbega byabitegwa n'iki mbega neze ngaruka mbi cyangwa byo bitegwa n'iki kugira ngo neza na neza aho usanga umuntu bubakanye n'umuntu umudame cyangwa umupapa bubakanye ariko ugasanga nta kubahana kuri hagati yabo mbega ni bitiyo bitegwa n'iki kugira umudame ntiyubahe umugabo wiwe cyangwa umugabo ntiyubahe umukenyezi we mbega n'iki cyo bakibitera ingaruka mbi yo bari yihe n'umunsi w'uvyibaza gute 67 310 000 vyuka kariye salut asante sana yabagira batwakura batubwira intererano zabo tuza tuyaga nze numwanya mwiza wacu ikiyago cacu ngo rero baza batanga intererano zabo mbega uno musi ku ruhande rwawe ukura dukurikirana bibaza ko igikico bagituma novuga ngo haba uko kutubahana hagati y'abubatse iyo tuvuze ku bantu kuvuga ngo n'umugabo ubwiwe ntiyubaha umugore ndetse umugore ntiyubaha umugabo ya cyane ya yes allo allo oui boss Bijyane kubinyabira waramutse neza ego turashima ndamukizanje uzimanye amahoro cyane Vianney nta makurije kiyago icyo nohera ko nisho uko umugabo n'umugore hagiye bagira mariage ego barasezerana imigendanire bazogenderako rero iyo bishitse umwe muri bo akagica mu ngeso zitari nziza ego batangura ibintu byo kwankana nk'umugabo yaciye inyuma umugore cyangwa umugore agaciye inyuma umugabo batangura ibintu byo kwankana ugasanga nicyo kibiteye ingaruka ku bana ije uko bataba bakironka impanuro nziza ku babyeyi umwe wese aca avuga iyaryo niko ndabyumva tugushimire cyane bwana ati mugiye kubakana cyangwa ku munsi w'urubanza ndavuga mariage usanga ari ibintu musezerana ivyo bintu rero bitangwe kwigaragaza ko byatitutse cyangwa mu kibano ntibikirimo ati ni hahandi usanga hatanguye kuba kutubahana kandi ingaruka zije zishikira no ku bana yes allo mwaramutse neza gabanya karadiyo ka mu ruhande rwawe allo oui allo ati ni Fred na Mukinama intererano yawe bwana Fred incamake kuri cyo kiyago muri to ikintu cya mbere ni kutagira ico muhuriza nko mu kiyago mufitaniye ego amugasanga nko mu biyago byanyu nimba ari nk'umugambi wo mu rugo canke mu byo mwakora hamwe muriko murahuza icoro gica intambamyi mu byerekeye mu mibano yanyu ugasanga ntawe kwizerana bigatuma mbere haca haba n'ikintu cyo gukora umwe yigunze ugasanga bibaye bizitize ku rugo mbere y'iterambere rirahagaze kandi ibyo ni ibintu kenshi bikunda gushika yego rero byiza ni uko icya mbere boyaga bahuza umwe wese akagira icyo ahuje na mugenzi we akakiyaga ko bashumvikana yego nicyo coba gikuru kuko amaze gupanga gahunda y'undi yiwe usanga bitariko biragenda neza niyihe ngaruka mbi bishobora kuba vyoteza mu rugo yego murakoze cyane asante sana nyene niho abigejeje Rosemary dusomera commentaire yaro witwa Cedric ashobora kuba yogira icyo avuze ashobora kuba yogira icyo bivuze ko agata aho tunakira umuntu yes allo asante sana abantu mu bipa birabujijwe ku bipa ubundi gura mayinte majana 2 kabisa mutwakure majana 2 ubundi wakure tunaganire unatubwe mwe numerewe tunabimenye n'abagenzi bawe bavyumva natubugire nico uterereye kugiyago cuno munsi ya muri iyi commentaire witwa Cedric yavuze ati bitegwa n'ukuntu umwe muri abo bubakanye aba yarakuze mu muryango ingeso bakuranye ingaruka nuko urugo rwabo rudashobora gutera imbere ati biva no kumwe yakuze ati kimwe rero mu ngaruka no ku rugo rwabo rudashobora gutera imbere atakubana novuga ngo guhari mu rugo rwabo asante sana na yes allo allo oui mwaramutse neza ego nawe atwe turaho neza mawuja wakize ubu ni mitende imana ishimwe cyane muramutse lazimani ndamuramukije madame prophète wanjye amahoro cyane madame ça va très bien
Ego bisobanuye. niki kinawe woterera nubwo utaruba azwe n'uruba Reka nterere. Akenshi donc bikunda nko kuba mama. Bakunda kubaha abagabo kubera baba bafise nk'amahera abagabo b'abatabo bafise. Kuba papa naho. Umupapa bamwe bakunda kubaha abakenyezi babo. Mu gihe nk'umukenyezi atitaye ibintu by'urugo itaye ibintu byiwe nakabona umengo nyene nta rugo itayeho agashita nyene ntamwubaha. Ingaruka zikundana zo kuza ku bana nibo baca babona ibyo batobonye bakabona ibintu bibi kubera abavyeyi baba bakibitayeho ko bikutumvikana. Sawa tugushimire cyane mabuja. Nawe ndabashimiye. Asante sana. Sawa. Ya birumvikana cyane ati akenshi ingaruka zikunze kuba zigaruka ku bana ndetse no mu iterambere mu rugo ntabwo washa kuba biterambere. Nivyo no musi atariyo kubana mu rugo usanga ari ikintu kigoye. Twakira telefone imwe gusa lazimene nawe ugira icyo bivuze ko yesalo anasepa ubwo nkumbura aragaruka. Rero nako ndavuga ati no musi usanga bigaruka ku bana kandi ukagaruka ndetse no mu rugo nyene. Abashaka gusanga ataterambere shaka kwa giboneka mu rugo kubera impamvu runaka. Lazimene niki obivuga aho? Impamvu navuga ngo cambe na mbere MC Pajo skrande gwanje cyo bagituma haba uko kutubahana. Nizera ko ni muri cagi umuntu wese aba yibaza yuko hoba hari icasumvye uwundi donc bakavaho gusuzugura uwundi kumva yuko umenga naka udahari ntiyobaho naka n'abadahari ntiyobaho ariko novuga ngo nko ku bantu hari wakivuze neza ngo birava nuko umwe yakuze niyo yakuriye bimwe na rimwe hari ubuzima tubamo mu buto bwacu bukagira nuvuga gute impact ku buzima bwacu bwo mu rugo rwacu bivanye nuko wakuze ubona umugore akubita umugabo wakuze ubona umugabo akubita umugore biragorora ngo uzomenye ko mu gihe cyawe cyo kubaka ajya atari amateka meza bwo kurya bwari ubugwari numva nico gihe babigoye rero akaba no muri hahandi kuko hari ushaka gucingiza uwundi kindi naco mu bituma novuga ngo habamo gusuzugurana hagati mu bubatse hariho mu gihe umwe atari karakora inshingano ziyo nk'umuntu w'umurugo tuvuge ngo ni nk'umugore ntari karamenya ko abwirizwa kwita ku bana abwirizwa kumenya ibyo mu rugo mbega bimeze gute ntituvuze ko umugore akazi ke konyine arako ariko kuvuga nshobora kuba nkora muga nkamenya ngo mu rugo mbega bimeze kino kintu kirakeneye voilà mugenzi ko nariko nitwara nk'umugore mu rugo birantuma nsuzugurika hari umugabo afise ubwoba bwo gufata ama responsabilité we nk'umuntu w'umugabo rero cagiye yarakwiye kuba nk'umuntu w'umugabo umugore avugana n'umugore canke n'umugabo canke ni jewe ndi umugabo muri runo rugo rero ugasanga no kutaba umuntu ashikana ama responsabilité diyo canke adakora ivyo yabwirizwa gukora nivyo biraza kandi novuga gute ko nona wa mubano wabo kindi kintu na marigara canke agakuko no musura umuntu w'umugabo akubwiye yuko umugore watacavuze ntacamaze nta jambo mu rugo urajumva yuko mu rugo rwawe nta ruhusha na rumwe afise wo kuzogica ashikirije cyane uvuga ngo ni wonyene ijambo ni wowe uvuga rikagenda waba uri umugore ukamenya ngo dufate nk'aba abagore bose amahera akavuga ngo none ko atacakora nije vyose ndavyimenya ok novuga reka manura nini abagore umugore ashobora kuba tubaho umugabo nuko ico n'icaha n'imbere y'Imana usivye ko ari kosa n'icaha n'imbere y'Imana jambo ry'Imana rivuga ngo mwabagore ni mubaha abagabo banyu sivyo Imana yasavye bagati ni mukunda abagore banyu mwabagore ni mubaha abagabo banyu rero novuga ngo usivye ko ari kosa ni n'icaha imbere y'Imana kuko uriko urenga kuco Imana yategetse twese turakohaya ko ijambo ry'Imana ni Jean ni nk'urutonde ruduha kumenya uko dukwiye kubaho rero mu gihe urenze le chef warengeje exaggerate hama ikindi naco novuga tuvuga nko ku ngaruka nuko novuga ngo rimwe na rimwe abana baraba victime kandi ikindi naco biba bigoyega ngo urugo ruzogiraho rutera ruje imbere bamaze kuba hari kutubahana wewe ni hamwe usanga uri kurazanira kumuhabara umugore wawe mu rugo umugore nawe akavuga ngo none ubundi ho ubu no musamaziki kacaja mu bandi bagabo muzohurira muri ugo rugo mugabo kimwe hari imivumo muri ko mukwegera abana banyu hariho ingwara muzikwegera ubwanyu muje mu vyo hanze bivaye n'ivyo muzoba mwafashe decision yo kujamo ariko ikindi kandi muri ko mutanga akarorero kabi ku bana banyu cyane muri ko muba ishusho mbi ku bana banyu ntako muri ko murarera oya
asante sana. ikindi naco novuga kuri ico sivyo ko abana muri komereka akarero kabi kandi ndetse hari n'ibimwe bizoza biba affecta twavuze uko umuntu akuze hari igihe bimukurikirana uwa mwana yakuze abona sakubitanye na yama yumva kumenga niko kubaka umwana yakuze abona nyina nawe ashungara se abona yuko niko kubaka kwa nyawo tutavuze rero kandi rero kinovuga harabamwo kwa gutandukana rwa rugo rukanasambuka ko biragoye kuzobana imyaka 20 n'umuntu mutobahana usanga ariko nukigoye biba bigoye ni nkandi usanga lazimani usanga mu rugo hama kugwana kwa kutagwana nawe ugasanga abana kuko kenshi duraba iyo umwige umumama atubaho umugabo wiwe n'abana niwe baha papa wabo n'ahandi usanga papa wabo ariko araza yimesurira kandi ari bari kumwe yambwiye ati tete sanse ko bikorwa n'umugore wawe cyane w'imana nosiat tantino naye abubakanye ntibubahane nuko hagati yabo babiri umwe aba yaciye inyuma uwundi agakora ibitanezera uwundi ugasanga nta guhuza guhari ingaruka mbi iza nuko na babana bibagarukako kandi ndetse habaye ukutubahana n'urugo rwabo ntiruramba nuko ndavyumva ni tantino asante sana. Shimira Brian Boy nawe nyene from Mozambique atweka ko ari kumwe natwe bari kumwe natwe n'uwo bitwa nije imbere Eric baba batwereka ko bari kumwe natwe gatanuko kandi tubashimire cyane by'umwihariko Angela Zimane no munsi yo atari ko bahana mu rugo cyazina navuze ati kuramba k'urugo n'ibikunda yatakubana gwari umenye neza ikindi naco gwaro byaro rwanyu muratumye musiga mwandika amateka mabi mu kibano nungu uzoza avuga ati jewe ngiye kwa naka kwashima avuga ati bajya bama mu ndo neje bundi ni wa umwigeme cyangwa umwana wawe agasohoka akaja kubaka udusanga umugabo we amufata ati nakari wanyu mwama mu ndo yamakubwira ko ari bya bindi vy'iwanyu nibimwe vy'iwanyu kandi ndetse twabwiye ko biraza bigakurikira umuntu ya urukurikirana na cyane telefone zibiri gusa tuza koza dusozera tugira conclusion ugira ico muvuze ko ugira tubandanye murongo umeze neza cyane 67 dukomeza no gushimira baba bari kumwe natwe turuka ko bari kumwe natwe gatanuko kandi ariko hagatano ndabibutse yuko neza na neza kubaha ni kimwe mu bintu bituma haba umubano mwiza mu bantu no musi no mudafite discipline aho hantu baye bizogora kubana neza n'abantu rero ni wagerageza kubaha uwo mubanyi hari kimwe mu bituma gifasha cyane mu buzima ugasanga ubayeho uneza na neza nivyo tatinano navuze ati hari gusanga no mu rugo gutera imbere bigorana nivyo hari bitegeza kugorana mu gihe atakubana go hari ko nanakimo muyaga muhurizeko none muzotera imbere gute iyo mutayaga ngo muhurize ku kintu usanga ari ibintu bigoye. Yes allo oui allo oui mwaramutse neza oui tuvugana nande inde mu Kirundo intererano yawe asante sana Ninde Jani bikunze ko duhuza ariko tugushimire cyane utwaga kizabuza ati aneze neza ubayeho mutubahana mu rugo nta gutera imbere ahubwo kubamo ndi Nijimbele Claude ibo bantu asante sana bwana Nijimbele. Yes allo asante sana musi telefone yagoranye abantu ikira bagora cyane telefone ko biteye ko birabona sinzi kara kwibanira ko amayinite ariko nimwibane ku mayinite kabisa ni majana abiri gusuni tukayagugota gice interaro yawe. Yes allo Eko Pajo oui waramutse neza ndashima Imana tuvugana nandaga boss Shanisa mu Ngagara inde Isa ku munsi waje twari kumwe wewe
sosiyete twama turi kumwe nyine no muri Tirama na DJ. Asante sana. Niki wovuga ku kiyago? Biba ni ikiyago nacyumvise nyine gusa byose numva babivuze nibaze ko ari uko nyine ibyo bavuze. Kakuru nyine narinje no kukwiramukiriza. Urakoze cyane Bwana Isa. Popo. Asante sana. Ati byinshi babivuze naho usanga mu rugo atakubana keshi ati bitegwa n'iki nigi usanga Rosemary yavuze ati mugusanga inshingano cyangwa ibyo umugabo ategezwa kuba yokora ugasanga ntari karabikora bigatera umugore kumva muri wavuga ati ese uyu yobara umugabo wanje cyangwa ni jewe ndi umugabo ibyo nisho usanga bigarutse bitanga icubahiro gike mu rugo ndi mu mugabo ari yaze neza ko arwajejwe gusuma ariko kuva kuwa mbere akaba ari umugore asumagara kundi wa mbere ati ugasanga bitangwe kuvyara kutubahana mu rugo abona umugabo ishingano ziwe zatoyiwe umugore ni hano usanga umugabo ari wakora ishingano z'umukenyezi ugasanga nawe agerageza kwita ku bana mu rugo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye kandi yari we yari umukenyezi ashobora kubyitwararika ikindi nacyo Rosemary tutibagiwe hari abantu usanga bafite ingeso mbi dufate nk'abamama ari abamama usanga bakunda kumva ko akabare ezo shingano zabo uwo muntu umugabo azomwe bahagutse biba bigoye kandi ari wa muntu yumva umengo ku mugoroba ategezwa kwirukanka kunywa agacupa akicarana n'abandi kandi aticaranye n'umukenyezi wiwe nimwe rero umusanga mu bintu bituma no mu rugo hatabaho kubahana kuko umugabo wamaze deja kumwereka yuko umengo urakomeye urigurira buri kimwe ugasanga nibyo bintu bituma no kubahana bidashobora kuba byo nakora ya Simone kwandikira avuga ati Angela's mine ati nari nkumbuye kukubona yubahwe cyane Simone naho kumva ijwi gusa ndabakunda cyane natwe tubakunda cyane ya birumvikana cyane ubona ko twitaba telefone yanyu yesa rero mwaramutse neza Andika direka mubwiza muvugana igo interano ya ubwana Ego naterere kuri Facebook naganda iporize umunsi mwiza. Urakoze cyane tugushimiye. Mugire ibihe byiza. Asante sana. Ati naterereye kuri Facebook ati rero ndabashimire cyane. Telefone imwe gusa tunagira conclusion ubundi bigende neza cyane. Mbega kubahana mu rugo vyo bikenewe mbega nikikitera kutubana mu rugo mbega nizahe ngaruka mbi ziterwa mu kutubana mu rugo hagati y'abubakanye ku mugabo ndetse n'umugore biterwa n'iki ingaruka ni yes hello Pajo oui boss ndivya nagaru ego bwana vya reka tubashimire mukoze ikiganiro neza muradukora kwanirira murakoze cyane asante sana ya birumvikana cyane rero no musone ko turi ku kiyago kivuga ati avyoba abitegwa niki kugira ngo abubakanye mu rugo ntibubahane cyangwe anize ingaruka mbi abeshi bage barabivuga ati mbega bitegwa niki nigi usanga bimwe nk'ivy'umukenyezi yategerezwa kuba ari we ayo bibazwa nyuma yarabihevye akaza kubebera umugabo ugasanga n'wabikora cyangwa usanga umugabo ivyategerezwa kuba ari we yo bikora inshingano z'ugasanga nakizikora ugasanga n'umugore byose abikora nimwe usanga bitera kutubahana nikindi nacu usanga ingeso mbi zishobora kwaduka mu rugo ku mugabo cyangwa ku mukenyezi ashobora kuba ari wa mugabo yumva ko yitaye ibyo hanze gusa wa mugabo ataha amajoro wa mugabo atitwararika iby'urugo ugasanga umugore we nta kimwubaha bivanye n'ibi na biriya rero ni kimwe mu bintu ushobora gusanga abitera neza na neza kutubahana ati mbega nize ngaruka mbi ni ngaruka mbi usanga zigaruka ku ruvyaro rwanyu ku bana banyu abo mwibarutse aho ushobora gusanga abana nta indero barayibura kwisanzura ku muryango ntibabironka ndetse ntibaronka ubibitaho no munsi kandi ishobora kuba vyogaruka kandi bikagaruka no ku butunzi bwanyu kwa gutera imbere ugasanga mu rugo naho muva naho musubira
ugasanga nta terambere kuko ntagiye na kimwe muzuba mutubana mu bushoboye kuyaga ku kintu mugihurize ko kandi mu gihe abaza gukira cyangwa abaza kuduga bayaga neza na neza ari babiri ubundi bakagera ku ngingo nyezina. Birumvikana cyane ubwo rero cyari kiyago cy'umunsi